kacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenugwa abakozi b'Imana n'ishengero tubona byiza kurondera inyubako nziza y'uburaro yokwakira abakozi b'Imana hamwe n'ingenzi zoba zatubereye canke zigereye igihugu cacu c'igihugu c'Uburundi. Nyene cyubahiro perezida wa repubulika twagomba ngo abantu bose babikoze uje kubashimira kuko iki kintu cyose cyakozwe n'amahera twegeranije mu banyeshengero atangashanya n'imwe ivuye mu mahanga. Abanyeshengero b'ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura babikoze kuva hasi kugeza hejuru. Iki gikorwa twagikoze mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi cyakozwe ku buryo bwinshi bungana na miliyari 17 yegeranije mu myaka itari mike tutabarika bikerekeye tumaze kumva rero n'intumbero mufise yo guteza imbere igihugu turabona ko twokunda kugira ngo natwe dutere iteka muze kutugurira imiboro. Nezerejwe nuko mwamenye ico Imana idutuma kuri iyi si. Imana ikirema umuntu yamugera umurima wa Edeni ngo awurime awuzigame awuhingure uwo murima. None rero nejerejwe nuko mwamenye yuko iyi si dutegereza kuba ari twebwe nyene tuyisikura tukayihingura tukongera tukayizigama. Ata kintu ukoze kuri iyi si ntaco ubukoreye Imana, kuko Imana umuntu wese yaramutumye ubutumwa. Uretse kuninahaza Imana harimwo nuko ubandanya ugira neza ivyo Imana yaremye. Aha rero muriko murubaka muba muriko murasikura yasi Imana yaturemera. Ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ubu rero murabona yuko igihugu cacu turiko turagikora neza. Aho mu minsi heze twaragenda mu manama mu makungu wavuga uti turasavye natwe inama ikurikira izibera i Burundi. Ikibazo bakubwira ngo murafise aho muzoturaza, bagaca basiba kuza. None ibi muriko murakora ni iterambere rikomeye cyane mu gihugu cacu. Iyi nyubakwa mwubatse irerekanye ko bishoboka, kuko hariho abahora bibaza ngo ntibishoboka. Iri ni iteka. Abahora rero bibaza ko u Burundi buzokwama buri inyuma bamenye yuko bishoboka ko tubwubaka kikaba igihugu ciza cyane. Ubu muramfashije kuko ndiko ndavuga imbona kazoza ivyo twifuza u Burundi bwoba ingene bwa bumeze. Mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari kinyoma. Ndanezerewe cyane kubona cyane abakozi b'Imana ariko babikora. Erega hariho abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavu usenga, ataco ukoze ntaco uba uri gukorera Imana. None ndanezerewe cyane. Nkaba rero mbandanya ndabasaba, ubwa mbere tumenye yuko iyi si Imana yaturemeye ari ikirezi ciza. Nkabasaba yuko rero twobandanya umutima wo gushira hamwe. Iyo mutashira hamwe ibintu ntivyashoboka. Mugume rero muri uwo mutima w'urukundo, tugira urunani. Kera ntitwimvira kubaka igihugu kubera shetani yari yaradutwaye
itujana mu bintazi, dutangura kurabana mu bwoko, turabana intara, aho kubatsa igihugu tuguma dusamara. None rero ndabasabe yuko twoguma ku mavi, shetani ntizisubire kudutwara mu bitari ivyo. Tugume dusengera urunani, urukundo mu bantu. Hanyuma rero kandi ndabasabe kuguma mudusengera natwe bw'indongozi. Twavuye muri mwebwe, hanyuma twikorera ubu mutwaro wo kubarongora. Ntavyo twoshobora twenyene. Mubandanye rero mudusabira uko bukeye uko bwije, kugira ngo tugume mu nzira Imana yateguriye Burundi, tushike twese kuri ca gihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki. Ntimucike inkokora ngo Burundi ngo ni bukene. Uburundi buratunze uko turafise umutahe, ahubwo hageze yuko dukora dutera imbere ntagire n'umwe acika inkokora. Mudusabire rero kugira tugume muri iyo nzira, natwe ntituze tubahemukire. Ibi byose ni Imana ibirema ikabikomeza, kandi dushize hamwe tuzoshika. None rero ndabakengurukiye cyane, tubandanye twese turi kumwe mu gisabisho no mu bikorwa. Imana ibahezagire.